Hari ubuhinga bw'urubuga X benshi bazi ku izina rya kera nka Twitter butuma abantu bagira ikiyago hakagira n'ababumviriza. Ubwo buhinga bwitwa Space. Muri iyi minsi rero buragezweho. Bamwe mu banyepolitike aho mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abarundi baba mu makungu n'abandi bakomoka mu yindi mice y'abarundi barabwikora ko mu guhanahana ivyiyumviro no gusesangura ibijanye n'ubuzima bw'igihugu. Ariko hari ababagiriza ko mu butumwa butangirwa muri ivyo biganiro haba huzuyemwo imvugo zibiba urwanko, ngo cane uruciye mu ivangura ry'amoko. Vyogenda gute none ngo abarundi barengera izo ndyane za kahise? Mbega amaspace yo kuri X yoba biba urwanko? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no Musi. Mwiriwe neza, ni David, nizere ko meze neza. Hari umwanditsi wa Yaga anegura imvugo zivangura kandi zibiba urwanko usanga abakuze bashira mu runganwe. Ku myaka 45 afise aratanga uturorero tumwe twamukozeko. Uyo mwanditsi ava muri umwe mu miryango y'abahima yagize ati: hagize agakosa nkora ndi umwana, ababanyi b'abahutu n'abandi b'abatutsi bavuga ngo abahima nuko mwapfuye. Yongera kati: narumva bambwira ngo murahimahima canke murahimura. Uvyumvirije harimo kunena, kwinuba, gusuzugura, gutyoza n'ibindi. Eugene Ndorera, umuhinga mu vy'agateka kazina muntu, avuga ko mu gihugu caciye mu ntambara nko Burundi gutorera umuti ingorane za kahise bitama vyorosha. Narijya ko kahise kabandanya kibonekeza kakanivanga mu buzima bwa misi yose. Mu mvugo no mu bikorwa abarundi ngo haraho batyozanya bashingiye ku bwoko canke imiryango. Ukaza wumva ngo aho muri burya bwoko bameze uku canke kuriya. Ku bwa Eugene Ndorera ngo biranakunze gushika ugasanga ivyo vyiyumviro birandukiye urwaruka rutari bwanavuke igayo mabi yaba. Ikindi niyo bariko bavuga abicanyi bo mu bwoko ubu canke buriya. Uwo wese ari muri ubwo bwoko ugacumengo afashwe nk'uwagize ayo mabi. Nawe bavuze ubwoko bwiwe akumva umengo ategerezwa kubagwanira. Umugwi ujejwe kumenyekanisha ukuri no kurekuriranira, Commission Vérité et Réconciliation, kubwo muhinga ngo ntiwashoboye gushika ku nyisha ataho zegamiye. Ngo ntiwashoboye no kwerekana inzira irashe yoshobora gufasha gutorera umuti ibisanzwe bibuza abarundi kumvikana iyo hageze kuraba ivyabaye muri kahise. Kugira ngo rero umuturama uboneke, abatware b'iki gihe nabo muri kazoza bokura ivy'abarundi bipfuza. Aho twovuga gushinga intwari ibereye itunganiriza bose, ishira imbere amategeko yubahiriza agateka kazina muntu n'ubwigenge bw'ubutungane. Ikindi naco ugwarukana go nyene ngo rurashobora kugira uruhara rukomeye mu vyo kubaka igihugu cago, haba mu kurengera ivyo vyose bitandukanya abarundi no mu kwitwararika ibishobora kubanywanisha. Hajya ngo ugwaruka nibwo gokoroherwa kurusha abarukurira mu kurengera kahise, ngo goshira inguvu zago mu kwitwararika ivyo rufasha mu kubaka kazoza. Ariko kandi kugwaruka gwifuza kugira uruhara mu mugambi wo kunywanyisha abarundi, ni vyiza ko gokurikiranira hafi vya politike. Nguramutse ugize amahirwe yo kuba mu bafata ingingo mu gihugu, biroroha gufasha mu ntumbero yo guhindura ibitagenda neza, haba mu kubaka igihugu canke mu gutunganiriza abarundi bose. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Nkuko twabibabwiye hirya y'ejo, gutanga ibitoro biciye ku buhinga bwa none vyatanguye gushirwa mu ngiro kuri wa 4 Nyakanga 2024. Ubu unywesha igitoro ategerezwa gukoresha ubwo buhinga. Vyashikirijwe na Everio Mushima Ntwari ajejwe ibikorwa mu ishirahamwe rijejwe gutunganya itangwa ry'ibitoro mu Burundi Sopebu. Mu bikorwa vyo gutanguza ku mugaragaro ubwo buhinga kuri uyu wa 3 Nyakanga 2024, yavuze ko ata modoka izohabwa ibitoro itanditswe muri ubwo buhinga. Ariko ngo hari abakozi ba Sopebu bazofasha uwo vyogora kwiyandikisha. Mutino n'ubwo buhinga bukora gute? Izo application ziri ubwoko butatu bivanye n'abazozikoresha. Ya mbere ni igitoro pass, ikoreshwa n'umunyagihugu aja kugura igitoro kuri station. Ya kabiri ni umuteretsi employé, ikoreshwa n'utanga igitoro ku ipompo. Ya gatatu ni umuteretsi,
ikoreshwa n'abajejwe ububiko bw'ibitoro. Hatanguye i Beijing mu Bushinwa ihuriro ryo gufashanya mu iterambere hagati y'Ubushinwa na Afrika. Ku ruhande rw'u Burundi twobibutsa ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ubushinwa imaze imyaka 61. Yatanguye icese muri Kigarama 1963. Mu bikorwa nyamukuru Ubushinwa bumaze gukorera ngaha mu Burundi harimwo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu, imfashanyo Ubushinwa bwaronkeje Burundi mu isanurwa ririko rirakogwa ry'ikibuga c'indege, imfashanyo mu kubaka ikigo nderabigisha ENS n'izindi nyubako nyinshi, hamwe rero n'ibindi bikorwa vyinshi vyo gukarikiriza ubwenge abarundi mu Bushinwa. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubirejo.